Reka nongere ntange mwiriwe namwaramutse ku bakunzi ba BDI Info, nongera nshimira wowe wese amaze gukora subscribe kuri no rubuga, nongera nshimira wowe wese wamadufashije gukora partage. Reka nongere nshimire nawe watanze icyumviro cyawe muri commentaire. No munsi reka ndagusabe nimba uri mushasha gukora subscribe kugira tuyage kuri binabiriya. Musanzwe muzi yuko urubuga rwacu ari gutanga information hariya kuri binabiriya kubitagenda neza, tukagira ico dutereye mu bikorwa by'iterambere cyangwa tugakora ama content ashobora gutuma wewe mukunzi wa BDI Info agira ico akumariye. No munsi ngene tuyage ku kibazo c'igitoro. Mu Burundi haraheze imyaka irenga 5, sinovuga ngo irashika 5, irarenga hari kibazo c'igitoro. Abantu benshi bavuga byinshi bitandukanye mu makomantere. Urazi komantere umwe wese atanga komantere bivaye n'ukuntu yiyumvira. Bamwe baravuga ati byo byatewe na Bunyoni, abandi bakavuga ati Bunyoni yarasanzwe afitanye imigenderanire ikomeye cyane na Tanzania biva n'ukuntu bahana imari bashika ugasanga ya na business y'igitoro niwe yayikora. Kuva batangwereye kumucishamo ijisho, bamwe baravuga ati igitoro mu Burundi cyace kibinyankuye. Ariko je novuga yuko haje kubwanje kubyumva by'uwanje naho nshika n'inguvu nziza leta Bunyoni ntashobora guhagarika igitoro mu Burundi. Oya ntibishobora gukunda. Ariko tuzokwama tugerageza gutanga ama idea byashika ugasanga rero bamwe badukurikirana bari mu bisata bitandukanye imbere muri guverinema bashobora kumva yuko natwe turiko turagira ico duterere as a new generation. Musanzwe mubizi je ndakunda kubivuga ati new generation dukunda igihugu cy'iwacu kandi twifuza yuko cyotera imbere kandi twifuza yuko cyo kwamamo amahoro nkuko bisanzwe bimeze, mbere tugasangira ibinabiriya haba mu vyiyumviro canke mu buzima bwa misi yose. Niyo mpamvu no munsi mpisemo guterera kino ciyumviro. Murazi yuko kenshi intambamyi zikunda kuza imbere, benshi bakunda kuvuga ati ni kibazo c'amadevize nico gituma igitoro kitaboneka. Abandi bakavuga toya ahubwo bijya bintu babishizemo inzigo babijyaniramo. Abandi ati undi wese ari wose gasanga avuga byiweyo. Nimba ari kibazo c'amadevize jewe novuga yuko ya koba rukwenda abantu. Nta kibazo c'amadevize, nta Burundi buza amadevize yotuma haboneka igitoro. Ati kubera iki? Ubutare bwatanguye kwimbwa, kandi ubwo butare bwatanguye kwimbwa hakiriho cya kibazo nyene c'igitoro. Amafaranga bwinjiza bugugwa $1. Razi ko butare busanzwe bugugwa ku magarama, yego hariho no bugugwa ku biro, ariko amafaranga yose bwinjiza buyinjiza $1. Ubwo butare bwatanguye kuwimbwa, ikibazo c'igitoro kikihari nuno munsi kiracahari. Mbega amafaranga yo bava mu butare acakora ibiki ko ibindi bihugu bimaze kugirirwa ibakwe cyangwa bimaze kugirirwa n'ubireka mvuga ibakwe bikaronka ubutare, ko ubwo butare busha bugenda gufasha ahanini mu gisata kiba kibangamiye igihugu naco mu bintu by'igitoro, akaba ari kimwe mu bintu bikunda gutuma igihugu gisubira inyuma hamba muri development canke muri déplacement ibintu nk'ivyo. Icya kabiri twafise abasirikare, ngomba gutanga uburore nko ku bintu biri 4 cinongera ntange basi akantu nk'imfashanyo ishobora gutuma igitoro cyoboneka. Nako ndavuga ku kibazo c'abasirikare. Twafise abasirikare bari mu bihugu bitandukanye bagiye kugarura amahoro, kandi ndavuga ati big up sana ku musirikare yo baharankurikirana je abasirikare bugenda bakunda, barafise indero yiwabo bisangije, batandukanye n'abandi bantu maze kubona cyane muri politike. Ego batandukanye n'abapolisi, batandukanye n'abandi, aka bafise ukundi kuntu bibereyeho. Bobo bari mu vyiwabo nyine barazi yuko biyemeje gukingira igihugu. Sibyo nkeneye ko tuyagako cyo tuko tuyagako murabizi. Bagiye mu bihugu bitandukanye, Somali, Centrafrique, hariho n'abandi bari muri Congo. Bajya abasirikare bose binjiza amadevize kuko bahembwa $1, ntibahembwa muri flambo. Mbega amafaranga yinjira bahariya acagenda gufasha ikimuzima bw'igihugu. Reka tuvyihoza, reka ntange rero imfashanyo ku kuntu igitoro gishobora kuboneka. Urabona ko ibintu byose twama tubitorera ku kivugo cha Tanzania, ariko si mpaka ngo twiyose tuzokwama tubitora mu kivugo cha Tanzania.
namaze kubivuga baravuga yuko bari bafitaniye Tanzania yari ifitanye imigenderane ikomeye na Bunyoni mbere bamwe bakavuga ati arinda kuba yarafisemo n'amasoko ahanini ku bintu by'igitoro mugabo rero nubwo byoba biruko nivyo tubuza yuko turonderera ahandi mu gihe Tanzania itagomba kukiduha kuko amadevize Tanzania yamije imbere igomba gufasha Burundi nivyo hava vyanka rero yuko baduha igitoro turafise ibihugu bibanyi canke biri hafi y'u Burundi bifise igitoro mbega kubera iki batoyaga nabo nivyo bihugu ngo baraba ukuntu twohanahana igitoro u Rwanda ntitworushiramo kuko murazi yuko imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda ntabwo imeze neza reka tuje ngaho muri Kongo bavuga yuko imigenderanire imeze neza Kongo barafise igitoro koroka ngaho ibuvira urabe igitoro kiruzuye bari naco ariko gira ugisimba ni Burundi ni fraude umenga kigiye kuribwa urumva kubera iki batovugana na Kongo ngo tuje tuhanahana igitoro muri burya buryo nibyo shobora gukunda bikagira ico bisahirize mu Burundi reka yensabe we nimbo ha barankurikirana nimbo uri imbere usanzwe ushobora gutanga ico ciyumviro je ndashobora kugicisha ngaha bamwe ntibakibone tanga ico ciyumviro turafitaniye ikivuko tuhasangiye ikivuko na Zambia ko muri Tanzania vyanse Zambia igitoro nijya nawe nishigera kibura kubera iki batotorira igitoro ngaha muri Zambia kikaza kirarenga ku kivugo ca Mpurungu hama kigashika ni Bujumbura ntityogira ico byofashije reka mbe ngaho byashika bakacavuga ati ni kure Kenya turashobora gukura igitoro giciye ku kivuko kuko Tanzania nabo yego na Zambia nabo bagitorera ku kindi kivuko kandi cyinshi hariyo na kime kiva muri Tanzania Kenya turashobora gutora igitoro kivuye muri Kenya kubera iki ivyo vyiyumviro byose batokwimbira ati ko Tanzania vyanse kuko nituvuge ngo n'amadevize tureke guhendana sama devize yatumye igitoro kibura ahubwo uvuga ati hariho imibano itagenze neza hagati y'aba nabariya mu businessman bari basanzwe bakora izo business z'igitoro kuko musanzwe munzi yuko hariho bamwe mu bategesi Burundi usanga baca bagomba kwinjira muri business kuko kandi murazi yuko hama hakoranye inama zihuza abagwiza tunga abanabari kugira bagira ico batereye mu vyiyumviro biba bihanze igihugu mbere bashiyemo n'imitahe muri ibi nabiriye ariko muribuka umwe bamenyesha makuru aheruka kubaza ku kibazo c'igitoro abaza ati mbega ubujya ko dusanzwe duhanzwe n'igitoro bazo c'igitoro kandi leta ikayivuga yuko atamadevize hakaba hari abarundi bamwe canke abandi bamwe bagwiza tunga boshobora kucinjiza ntimwoshobora kubafasha mukabemerera hama bakinjiza ico gitoro mu gihe leta itarashobora kubimaneja ivyo bintu mwarumvise inyishu yatanzwe na nyakubahwa Reverend kuri yavuze ati ucu twereka neza na neza ahantu yo wakoye amadevize izo nazo zikaca ziba zimwe mu ntambamyi nuwari afise iyo idea yo kuzana igitoro ugasanga ntibyoshobora gukunda reka rero dusabe baronderere mu bindi bihugu kuko biraboneka neza na neza biragaragara neza na neza yuko inzira ya Tanzania yarapfuye nakijya gihora kiza ugasanga indwi zibiri canke indwi imwe iraheze kikaca kibura biraboneka ko menga bari ga service nyine baba bakoze hari abantu rero bamwe bahenzwe ngo Tanzania ngo ni sekuru w'u Burundi bakaca bagomba kwijajara Tanzania kaye nkuko nkunda kubivuga nta byabo ronderera handi business y'igitoro twaradukura muri Tanzania yarapfuye hari abantu bayitovye tutazi ndumva hari abantu bayituvye tutazi nako ndavuga ati rero hariyo na bamwe bamusanga n'inyishu zimwe biva mfatiye kuri iyo nyishu zimwe usanga nubwo bogira bakavuga ati abagwiza tunga kujya bama bikoze buri mwaka hakaba inama zihuza abagwiza tunga banabariya urabona yuko ataco zihora zivamo byumvikana neza na neza uko hari abantu bamwe mu nzego bacavuga ati tutarimo ntigikunda urumva izo idea rero nimba hari abantu bameze nkuko izo idea zose ndiko ndatanga nta kintu na kimwe zishobora kumarira igihugu ariko mu gihe bose abatwara Burundi boba nka twebwe new generation nta kintu na kimwe cogorana mu Burundi twe new generation ndabisubiyemo dukunda amahoro dukunda iterambere je ndo umuntu wa mbere nkunda
Uburundi numvise ko bwateye intambwe muri ibi nabiriye ndabikunda cyane kandi ndanabyishimira ndanaba proud nimubona abarundi baguma birukanga mu mahanga barakunda Uburundi bakunda Uburundi ego niyo nisho cyiyumviro cyo wanje nari nkeneye gutanga igitoro turashobora kugitora tugitoreye Kenya igitoro turashobora kugitora tugitoreye Kongo igitoro cyashobora kuboneka tugitoreye muri Zambia igitoro amadevize arashobora kuboneka uko murantaho amadevize arashobora kuboneka amafaranga ariko arava mu butare mu gihe yofashe yokoreshwa neza amadevize arahari mu gihe byorenga mu Barundi bakabaha isoko buri murundi wari wese abishoboye bakavuga ati we ko bishoboye koroka mu isoko hama nawe akinjiza muri leta sirahisense gusa aromba murakoze cyane reka nawe ndagusabe mbega ndakubaze mbega izo ide zose ntanze zirashobora kugira icyo zitereye mu kibazo cy'igitoro mu byo mvuze hoba harimwo ububeshi ntongenda gusabe nawe ugire ishiyumvira cyo wawe utereye muri commentaire kugira ngo turabe yuko kajya kaza twokabamo erega kajya kubura igihugu kubura igitoro nakaza karero ntitwacha twitwaza ngo ni covid n'ubu covid yashahari mu nyuma ya covid hari tatwaje ibindi byitwazo byinshi ngo ni ntuze n'intamba ya muri yo mu Burusiya na Ukraine eka bijya sivyo bijya n'ibintu bitagira ifatiro twebwe reka dukore tuzatanga ivyiyumviro harimo discipline mu bitange muri comment section murashobora kubona yuko igitoro gishobora kuboneka mu gihe business hayira kogwa n'abana bari abo mu nzego n'abatari mu nzego leta irashobora kubikora yonyene mu gihe wo cyiyumvira hamwe bakagishira hamwe barashobora gutanga igitoro cy'igitoro bashobora gutuma kiboneka mu gihe babona yuko atayabashoboye ndashobora kunganira ujya amenyesha makuru ya kibazo kiye kibazo nibareke abashoboye babikore nimba ari umurundi nimba ari umunyamahanga ashobora kukizana mu Burundi agitangi hama kiboneke kizimbose kandi bashizemo benshi nababandi bavuga yuko bahora bakinyuruza ntaco bazonyuruza cyose bazonyuruza n'amatanga tebe yuzure kuko igitoro kiranyobwa cyane shinzirana cyane mu gihe harimo benshi bafisemo imitahe muzoze murara ibindi bihugu tuzotarabya ku bindi bihugu je natangaye aho nigira kugenda ahantu biti Kapiri muri Zambia mbona amatraki ajya amamodoka atwara igitoro ya Interpetrol arasugumanye yari 16 yinjiza igitoro muri Zambia kandi mu gihe mu Burundi tubuze igitoro na plaque zi Burundi ndimva tunanigamana yanje bino bintu biva kuki mugabo nagize notice bajya bo bari muri business ujya yanse kugikomanda baca gitwaraho bagikeneye ego murakoze cyane ndashimiye wowe wakurikiranye kino kiganiro kuva ku ntango gushika ku mpera nongere nshimire wowe wese umaze gukora subscribe ukabatarayikora ndagushimiye cyane nongere ndagusaba gukora subscribe ntimwibage gukora partage kugira ngo ino video ishobore kugira ahishize igitoro kirashobora gushoboka gushika mu Burundi mu gihe leta y'u Burundi bigombye nta kidashoboka Imana ibandanye bahezagira murakoze bye tuzosubira ku video ikurikira.